himbazwe mwese umugisha mwinshi mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen. Turavuga turarinda bwaravutse tuti nk'uko yose yamanitse inzoka tuti abacikana bakayiraba niko umwami Yesu yatumanikiwe kera tumurare tumuzigiye amen.
Kristo. Mwami mwiza turongeye kuza imbere yawe tunezerewe cyane byiza byinshi udukoreye ukatwemera kuza mu ngoro yawe mwami. Nazi ko hano ari washinze kugira ngo tubonanire umukiza utwigishe kwitondera ijambo ryawe. Hano washinze kugira ngo tuhaje abacumuye baharigwe, abarwaye bakire. Tugushimiye irandevu ubahije ukaza hagati yacu, natwe dushimiye ko dushoje kuba duhari. Urakoze duhabishura werekane ko imigenderanire yawe natwe ugaragaze ko uri hano n'abatakubona bakubone. Usabye kuko Yesu yasabiye hasi ati umura amaso n'uyu mugabo abone ko ingabo zidukikije zisumba izateye, abone ko ubushobozi bw'Imana uri kumwe natwe busumba ubw'abanzi bacu. Data wera bari guhumura amaso abari hano bose bakubone wigaragaza muri ijambo ryawe. Data ugororotse umenyekanire kuri uyu mugoroba mu byo washinze kuzoba uri kurakora muri iki gihe, asava kwishura mu ijambo ryawe, la révélation de ta parole. Oh Seigneur, kuduha uburenganzira buhagije tukumva turi mu bwami bwawe. Seigneur, kutwizeza ibyo twasezeraniwe. Turagusabye umura amaso abatabona bose babibone, abadatahura bongera ubwenge babitahure. Twese tube abigishijwe nawe mukiza, duhezagire au-delà de toute mesure tutagabanije ko tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana ibamugisha mwinshi cyane rwose. Twese tunezerwe ibyo umwami wacu yadukoreye mu minsi ya nyuma. Ubona yaraduhitanye natwe no guhitana ngo tujyane Bujumbura, ngo kwicura ko tuza kugira accident, ariko Imana yaduhitanye ngo tujyane mu ijuru. Yarakoze yaduhitanye ngo tujyane mu ijuru, asanganya tuzogira ahubwo tugiye iwacu mu ijuru. Nimuze tugende, Imana ishimwe. Voyage avec Dieu est toujours en sécurité. Kuko Imana ishitse mu bwato batekanye, il était avec eux dans la base. Oui, qu'il soit loué. Nahimbaza umwami Yesu. Amen. Turasomera hamwe ubutumwa bwiza bwa Yohana, Évangile selon Jean, chapitre 11, verset 38 à 40. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Yohana 11:38 kugeza kuwa 40. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Yesu yongera kugira ikigumbagumba mu mutima, ashika kumva, kandi yarisenga yugajwe ikibuye. Yesu aravuga ati, nimukure y'iryo buye. Marita mushiki wapfuye aramubwira ati, mugenzi, erega ubu aramaze kunuka kuko amaze iminsi 4. Yesu aramubwira ati, sinakubwiye niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Mwami ahimbazwe. Amen. Mubyagire Imana yacu ihimbazwe unibihe bitazoshira. Umwami mwiza ashoboye byose, azi byose, ari bose, akorera muri bose. Uwo mwami niwe twajeko. Mwami ahimbazwe. Imana ibahumugishe mwese. Umwami azi byose, ashoboye byose. Uwo mwami niwe twajeko. Amen. Ni umwami wacu Yesu Kristo. Il ne va pas échouer, azigera ananirwa. Amen. Kandi mushimire cyane. Bible ni nziza cyane, ivuga aya majambo meza, umwebwe mwese abarushe n'abaremerewe muze kuri jewe ndabaruhura. Twebwe kuvuga ngo aba bantu bose mubona yemereye ko baza nabari barushe. Twese twarabarushe. Kuva nta muntu n'umwe ari hano ayaje yorohewe, twese twari abantu barushe. Turihishwe n'ibyaha, turihishwe n'indwara, turihishwe n'inyigisho z'abantu, turuhishwe n'ibitari bimwe. Nous étions tous fatigués, mais par sa grâce mwama himbazwe. Kubwo ubuntu bwiwe yari yahaye uburenganzira abarushe. Murabyumva neza?
niwe yaturemye twese ariko abwira abarushe bonyine n'abaremerewe frere ati mwebwe mwese murushe namwe muremerewe bari mwebwe muza ndabaruhura kuvuga twebwe nitwe twamuje ko twari turushe hanyuma il est là pour nous proposer qu'il soit loué ahimbazwe umwami Yesu twebwe twaje kuri we nitwe twari turushe Imana ihimbaza ibaha umugisha mwese twebwe twaje kuri we nitwebwe twari turushe amen kandi noneho yaraturuvuye ko Bibiliya ivuga ngo mwakire kuri Jean chapitre 8 amen qu'il soit loué verset 31 Bibiliya ivuga ngo mwakire kuri kandi kuri kuzobaha mbese nyine ari byiza n'abana b'Imana nibo bonyine bari prisonnier nibo mwami yababonye nahimbazwa kuri kuzobaha kwidegembya mubohoke ku butegetsi bw'umuntu mubohoke ku butware bw'idini muba bafatanye n'ijambo ry'Imana bafatanye na Bibiliya bafatanye n'ibyasezeranywe n'Imana isumba byose mutakibaba muri systeme y'abantu mu bintu biriya cyangwa biriya atabona ari ku mutwe abafyonda abaganza ngo muri nibyo mutegeza kuba murimwo kugira mwebwe oya dutegeza kuba mu ijambo ry'Imana byatwemerwe n'Imana isumba byose bituma ujya niyagenda cyenzo bikumana nande nagenda nawe uzobigumana n'Imana yatuzanye Imana yaturazi kandi yarakoze nta muri Imana ishimwe muri Seigneur Jésus yatanguranye n'ino manda muri Luka igice cya 4 ino manda y'Imana wacu tuyisome yo kuri verset 18 haranditse ngo mwemu Luka 4:18 Luka 4:18 ngo mwemu uhoraho arwije icyo cyatumye adobanuza amavuta kugira ngo mbwire aboro ubutumwa bwiza nous étions tous pauvres amen kugira ngo mbwire les pauvres que Dieu soit loué Imana ishimwe gose cyo tuma muri Matthieu Jésus yavuga ngo les pauvres en esprit harahiriwe aboro Imana ishimwe les pauvres en esprit aboro mu mutima kubera iki kuko bataza bikoreye umuzigo w'iby'amadini yabo ngo abe aribyo binjiza muri assemble ahubwo baza bafise inzara n'inyota bashonje bari vide basaba ngo umwami abuzurize rero pauvre l'esprit cyo gituma Bibiliya ivuze ngo nicyo cyatumye adobanza amavuta kugira ngo mbwire aboro la bonne nouvelle alleluia ndababwire ubutumwa bwiza ndababwire yuko nabo bashikiriwe abari prisonnier du péché bari mbohe y'icyaha bari mbohe y'idini bari mbohe y'imigenzo bari mbohe y'abarozi n'abandi bose ndababwire l'évangile du royaume Imana ishimwe ndababwire ubutumwa bwiza bw'ubwami Imana ihimbazwe komeza frere haranditse ngo yantumye kumenyesha abarindwa ko barekuwe amen abantu bose bari baboshwe bacunzwe bari imbohe z'abantu ari imbohe z'amadini ndababwire ko barekuwe bagiye kwidegemvya iyo niyo manda y'umwami wa Yesu Kristo niko kazi nicyo gikorwa umwami kumenyesha abarindwa ati soyez libérés des prisons les prisons babyloniennes amadini yaraboshe ababoheye mu butatu ababoheye munsi y'abarevera n'abapasitori n'abakardino n'abayeveke yarababoshe muganzwa n'ibitari bimwe mugenda mubabwire ko bose barekuwe Imana ihimbazwe hepfo hati amen n'impumyi Imana ishimwe muzibwire ko zihumuka amen no kubohora abantu bari contraint baboshwe mu mitima no kumenyesha abantu umwaka wo kwemerwa n'uhoraho amen qu'il soit loué Imana ishimwe c'est notre année ni umwaka wacu wo kwemererwa Imana ishimwe kandi umwanya yaratumenyesheje twebwe abakiriye ijambo Imana yari yarageneye iki gihe Dieu nous a fait connaître notre jour c'est notre jour alléluia ça c'est merveilleux psaume 118 c'est
munsi wacu. Zaburi 118 psaume 118, c'est notre jour. Alléluia. Que Dieu soit loué. Le munsi wacu kimani himbazwe cyane. Amen. Psaume 118. Bible ivuga n'amajambo ngo oh qu'il soit loué. Haranditse verset 22 hati ibuye abubatsi bagaye niryo ryahindutse irigumya kuvuga. Ivyo vyavuye kuhoraho kandi nigitangaza mu maso yacu. Uyu ni wo munsi. Alléluia. 24 c'est notre jour. Uyu ni wo munsi Uhoraho yashizeho. Turabunezererwa ko tukawuhimbarirwa ko wese. Amen. Que Dieu soit loué. Turabunezererwa ko tukawuhimbarirwa ko. Amen. Imana ishimwe yongere ishimwe gukora verse soulignez bien c'est notre jour. Uyu ni wo munsi. Amen. Verset 24. Uyu ni wo munsi Uhoraho yashizeho. Turabunezererwa ko tukawuhimbarirwa ko. Amen. Uyu munsi wo muri 2 Corinthiens chapitre 6 mu bikorano bakabice cya gatandatu verset 1 jusqu'à 3. Uyu munsi turagomba ko tumenye ko ari umunsi wacu wo kwemererwamo. No muri Esayi 49 niko vyanditswe. 2 Corinthiens chapitre 6 handitse n'amajambo ngo amen. Verset 1 kandi ko dukorana nayo turabinginga nimwe ubuntu bw'Imana ubusa. Kuko yavuze iti mu gihe cyo kwemererwamo ndakumvise no ku munsi wo kukirizwako ndagutabaye. Amen. None ni igihe cyo kwemererwamo. Oui, c'est vrai. Amen. Ni igihe cyacu cy'uko dusenga Imana ikatwumva. Ni igihe cyacu cy'uko turirimba indirimbo zemerwa mu ijuru. Ni igihe cyacu cy'uko dushikana imazi ku Mana ikemerwa nayo. C'est ton jour. Il faut en profiter, s'il vous plaît. Amen. N'umunsi wo nawe uraramukiwe. Imana ishimwe. Imana yabwiriye umuntu frère Petero imuha urufunguzo rw'ubwami bwo mu ijuru. Imugirira ubuntu bya munsi iramubwira ati frère si umuntu w'inyama n'amaraso ari kwishuriye ariko mu Mateyo chapitre 16 ariko ni data wo mu ijuru ari kwishuriye. Ubwo buntu Petero yagiriwe. Amen. Akamenya ko Yesu Kristo ari Imana. Nibwo buntu natwe twagiriwe. Tuba tumenye ko Yesu Kristo ari Imana ishoboye byose. Cyo bituma urufunguzo yahawe ngo yugurure ubwami bw'Imana. Niko nanje nahawe kugira ngo nugurure le royaume de Dieu. Imana ishimwe. Natwe ubwacu no munsi turakingura inzugi z'ubwami zikuguruka par des prières, par des supplications. Amen. Nous savons que turahamagara Imana natwe ikatwitaba. Imana ishimwe. Imana yatujije guhamagara imizimu, idukiza guhamagara abapfumu n'abandi, itwiyeguriye ngo tubitunga ryayo yarakoze ntiyakucira. Aujourd'hui c'est notre jour. C'est notre aujourd'hui. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous munsi hacu. Nous munsi none so ma frère. None ni gihe cyo kwemererwamo. None ni umunsi wo gukirizwako. Amen. Hébreux chapitre 3. Que Dieu vous bénisse. Imana ibamugisha. Hébreux chapitre 3 Abaheburayo igice cya gatatu aya majambo nayo kuri yanditse ngo amen. Hébreux chapitre 3 ni muri verset 6 aranditse ngo ariko Kristo ayoboka nk'umwana atwara urugo rwayo kandi urugo rwayo ni twebwe namba tubangirije ubushizi bw'amanga no kwirata ibyizigiro byacu bose gushiza ku iherezo. Amen. Imana ishimwe. Urugo rwayo ni twebwe asanga duhora twizeye, asanga duhora duhagaze neza mu gakiza, asanga tudahengama. Imana ishimwe. Tubangirije ibyizigiro byacu tuguma duhanze amaso databuja. Suivez verset 7. Nuko nk'uko mwemwera avuga ati uyu munsi aho mwumvira ijwi ryayo. Verset 8. Nimukomanaze imitima yanyu nk'uko mwayikomanaje mu gihe cyo kuratsa kuri wa munsi wo kugerageza mu bugaragwa. Amen. Uyu munsi aho mwumvira ijwi ryayo c'est vous.
ni twebwe Imana yahisemo kugira ngo iduhe urufunguzo rw'ubwami bwo mu ijuru. Nituririmba inzugi zuguruke, nidusenga inzugi zuguruke. Imana ishimwe. Vous êtes les candidats. Oh, Imana ishimwe. Mbashe kubabwira neza muri aya majambo. Imana basi tugutumye kurima nani zorimisha umubiri wawe. Oyo tugende urime harya ahantu haheze nani zorimisha umubiri wawe. Basi genda utware ijya modoka ushike Bujumbura nani uzayitwaza umubiri wawe. Sivyo? Genda uvure bajya abarwayi nani uzobavuza amaboko n'amaso n'amatwi byose nani uzobavuza umubiri wawe. Wisevwe n'Imana bwite ibyo igiye gukora vuba none izobikoresha umubiri wawe. Wiyunofre izobikoresha umubiri wawe, izobikoresha amaboko yayo n'amaguru yayo n'amaso yayo n'amatwi yayo. Mais son corps c'est nous. Kandi umubiri wayo ni twebwe. Nicyo tumikira twezesha ijambo kugira ngo izi dukoreshe ibikorwa byayo yasezeranye. Nihimbaze. C'est notre jour. Uyu munsi wacu Imana ihimbaze. C'est notre jour. C'est notre aujourd'hui. C'est notre aujourd'hui. Tuma Yesu yabwiye Marita ati sinakubwiye ati uyu ni wizera uraza kubona ubwiza bw'Imana. Nicyo bituma natwe aujourd'hui frère Imana ihimbaze. Turi hano contemplant tushima ubwiza bw'Imana. Ingene Imana ideploya sa puissance. Ingene Imana yihishura mu ijambo ryayo. Ingene Imana itwigisha ijambo ryayo. Ingene Imana yaba harageze ko ivukira mu bwato bw'inka niyo twoyisanze. Oui? Yaba harageze kwivukira mu bwato bw'inka niyo twoyisanze. Yaba harageze kwijabuka ikiyaga gitukura n'igishoro kitabukije. Yaba harageze ko turyamana mu bwato nibyo tworiye. Yaba harageze yuko twinjira mu bwato tukadukirizayo mu bwato niyo dukirije. None uyu munsi bigezweho nuko abana b'Imana ibungurura amaso ngo bamenye ibyo basezeraniwe bagiye guhabwa mu bwami bw'Imana. D'abord la parole de la promesse ibaza gushyiraho ijambo ry'isezerano, hanyuma igatora ababisezeraniwe. Et ensuite troisièmement ikabasuka ko l'esprit de la promesse bituma babyizera bakabihagararamo neza. Ibyo ntawo bitukuramo, Imana yabikoze. C'est une œuvre de Dieu. Alléluia. Kandi Imana ishimwe uko Imana yarangije kurema mu minsi itandatu isi n'ibiyirimo byose niko izosozera n'igikorwa cyayo. Imana ni nziza. Il a achevé l'œuvre de la création. Il va aussi achever l'œuvre de la rédemption. Et avec nous izobisozera natwe nishimwe tuzobona ubwiza bwayo. Kandi Imana ihabwa icyubahiro ubu n'ibihe bitazoshira. Sinakubwiye ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Naho nimba wizeye koko tu expérimente de jour au jour, ugenda ku munsi ku munsi mu by'Umwami ariko arakora. Et c'est toujours étonnant. Turi dans l'étonnement. Tuguma dutangaye ku munsi dutangazwa n'iby'Imana ikorera hagati yacu. Wese Imana ihimbaze. Bose baratangaye bati uyu muntu n'umuntu ki? Uyu muntu n'umuntu ki? Ashoboye guhambika ikiyaga agahambika n'umuyaga. Natwe uyu munsi dusoma dans l'étonnement. Tuguma tubatunone Seigneur kumbe byari nibi nabyo byari nibi nabyo byasiguriye nibi nabyo byasiguriye. Oui c'est vrai, c'est l'évangile du royaume. Alléluia. Ce n'est pas l'évangile tout court, mais c'est l'évangile du royaume. Imana ihimbaze. Ni ubutumwa bwiza bw'ubwami. Si ubutumwa bwiza gusa tubwirwa ariko tubwirwa ubutumwa bwiza bw'ubwami. Est-ce que vous comprenez? Ese murabitahura neza? Hari ubutumwa bwiza gusa kubwira abantu Yesu arakiza, ubwo ni ubutumwa bwiza fe. Yesu arakiza, Yesu arakora ibi, Yesu arabumura, Yesu aratanga ibyo kurya, Yesu aratanga ibyambarwa, Yesu ni ubutumwa bwiza. Mais hari ubutumwa bwiza bw'ubwami. C'est cela qui est destiné à l'épouse de Jésus-Christ. Ubutumwa bwiza bw'ubwami nuko bitubwira ngo s'il vous plaît imbere yayo ibyo yadusezeraniye yaramaze kubidukorera. Nous serons enlevés
c'est l'évangile du royaume. Amen. Tuzozuka mu bapfuye, c'est l'évangile du royaume. Ivyo ntibiraba abandi, biraba abo mu bwami bw'Imana babwinjijwemo n'umwami wacu Yesu Kristo. Nashimwe ico abafrere bose bakanezererwa ivy'umwami ariko arakora mu maso yacu. Hari harasezeranye ngo bose bazabigishijwe n'Uhoraho. Jean 6:45. Bose bazabigishijwe n'Imana isumba byose. Et aujourd'hui il nous enseigne qu'il soit loué. Moi yigisha Imana ishimwe. Esaïe 35 verset 8. Bible iti iyo nzira naho byoba ibicucu muri bo, naho ikibiyo cy'igicucu cyatoranijwe, naho ikinebwe nk'ikinyamasyo kizoshikanwayo na Data wa twese. Iyo nzira n'igicucu bizoyibona. Si nguvu zacu, si inkomezi zacu, ariko ni mwebwe Uhoraho ari kumwe natwe. Niwe bushobozi bwacu n'ahibazo. Amen. Imana ishimwe. Nous comptons pas sur nous, nous comptons sur Jésus-Christ. Iwacu two twarananiwe ntacyo dushoboye, ariko umwami wacu la vaincu à Golgotha. Yatsinze mu ijuru, igihe yarwana na Lusiferi, icyaha cy'abamarayika barakorogo, atsinda mu isi igihe yarwana ku musaraba. Amen. Et il a vaincu ati kuzimu. Amen. Abohora mon frère, yarabohoye abari baboheye kuzimu. Abasitani yari yarugaranye bose yarabohoye. Imva z'abera ziruguruka, Matthieu 27:51, ziruguruka zose nta n'umwe yasigaye. Mu bapfuye bizeye nta n'umwe yasigaye. None bo muri kurambwira kuri mugoroba ko atazotsinda ubunebwe bwawe. Nimba aratsinze ikuzimu frere, nazotsinda intege zawe, nazotsinda ubuzima bwawe, mbese nazotsinda ingeso mbi zawe. Il va tout vaincre. La vaincu au ciel. Ça c'est amen. Yaratsinze mu ijuru, yaratsinze ku musaraba. Amen. Yaratsinze ikuzimu, nanjye ubwanje azonesha, azotsinda, anyigarurire n'uwiwe bwite. Imana ihimbaza. Cyo gituma babajwe cyane n'abantu bari barandaba mu ntege zanje, bati Herani ibyo akoze, Herani upavuze, Herani ngene yambaye, n'ibyo byose. Frère, le Seigneur lui-même, il nous rendra inébranlables. Qu'il soit loué. 1 Pierre chapitre 5. Amen. 1 Pierre 5. Oh, Imana ihimbaza. Lui-même nous rendra inébranlables. 1 Pierre chapitre 5. Bible dit. Voilà. 1 Pierre chapitre 5 au verset 9. Mumugwanye mufise kwizera. 1 Pierre 5. Petro amechicha gatanu mu w'icenda no w'icumi. Mumugwanye mufise kwizera gushikamye, muzi yuko imibabaro ihwanye n'yanyu ishitswa kuri bene data bari mw'isi, kandi Imana igira umuntu rwose. Est-ce que chaque fois maintenant le Dieu de toute grâce. Amen. Et Dieu, notre Dieu de toute grâce, oh, qu'il soit loué. Kandi Imana igira umuntu rwose, yabahamagariye ubwiza bwayo budashira. Oh, qu'il soit loué. Muri Kristo nimwaza kubazwa akanya gato, izobahingura bose ubwayo. Alléluia. Izobaremesha. Il vous rendra inébranlable. Oh, qu'il soit loué. Nashimwe. Il vous rendra inébranlable. Oh, nani mon frère de Chansouligne verset 10. Il vous rendra inébranlable. Mwana imbazo. Unibihe bitazoshira. Qu'il soit loué. Oh frère, Yuda yanditse n'amajambo meza cyane. Jude, muri Jude avant Apocalypse, juste avant Apocalypse, handitse amajambo meza rwose. Yo, Imana ihimbazwe. Verset 24, Jude, verset 24, handitse ngo ariko ishobora kubazigama. Oui, il est capable. Babatere, babagwanye, babavuge, ne vous inquiétez de rien. Mugaga umutima frère. Ngo yamvutse afite imigambi mibi, niyumvira nabi, azohava mu bikure n'ibiveko, azohava arashoboye. Basumba Imana, bazohava mbere basumba Imana, bazogira iki? Dieu est Dieu. Maria yarabitse igiti cyayo ntawe uzogishikira. Umwami ahimbaza.
ishobora kubazigama ngo ntimutsitare no kubahagarika imbere y'ubwiza bwayo mudafite agasembwa munezerewe cyane. Niyo Mana imwe yonyine umukiza wacu yadukirishije Yesu Kristo umwami wacu. Ubwiza n'inganji n'icubahiro n'ububasha bibi byayo erekera hose na bugingo n'ubu ugashitsa ibihe bitazoshira. Amen. Mani bamugisha mwaguruke turinde tuti ivyaremye byose ndabifisemo umugabane. Amen. Umwami nashimwe. Ivyaremye byose ndabifisemo umugabane. Nawe wizere ko ufisemo umugabane. Niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Oui, c'est vrai. Croyez Dieu. Croyez sa parole. Vous verrez la gloire de Dieu. Qu'il soit loué. Amen. Amen.
umugisha mwinshi utagabanije muri Dr. Edouard na turagize Imana isumba byose mu majyambere gusa Imana baheze gere rwose abamugisha Edouard Rasa Dr. Kosomijuru nakushimiye cyane ari wowe wavuganye natwe yawe amen kandi ibyo tuvuze ko turaganiriye amen aduherekeze ukiri inzira w'indi mugere atubite kugwa dushikane mu ngo zacu amahoro